Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kururanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije nkuko bisanzwe muteramenye na jewe Janvier Mandirambona muri kino kiganiro dusanzwe dusangiramwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi rero nagomba ngo turabire hamwe ibintu bitari biko tuzorabira mu bice bishaka kuri bine. Uno munsi turabira igice ca mbere kandi ico gice ca mbere tukirabemwo ibintu bine bishobora kudufasha novuga ngo kurwanya no gutsinda stress mu gifaransa, stress mu kirundi ni uruhagarara. Turi mu bihe ubuzima buzimvye, ubuzima burimo ibibazo bitandukanye, hariho guhomba, hariho kuyoberwa ku banyeshuri, amasheke, hariho ama deception, guhemukiranira, hariho ama divorce, hariho ubukene, hariho novuga ngo ubushomeri. Ivyo bihe byose ugasanga ni bihe birimwo umubabaro, birimwo agahinda, birimwo novuga ngo uruhagarara, ibintu novuga ngo bibabaza umutima umuntu akabaho atamahoro agira, atamunezero, atishimye, agahangayika mu mutima no mu mutwe no mu vyiyumviro, ariko yipfuza kurondera inyishu y'ingene yotorera umuti ibibazo kumbure ariko aracamwo. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi twagomba turabira hamwe mbega none ni ibihe bintu byofasha umuntu kurwanya ubwo ruhagarara igihe aba yagize uruhagarara, igihe umuntu aba yagize stress, igihe umuntu aba yagize novuga ngo ubwo ruhagarara ruturutse ku bibazo, ku bihe bigoye ariko aracamwo. Ikintu ca mbere rero nagomba ko turabiramo mu kiganiro cacu c'uno munsi ni kijanye nuko umuntu akwiye ngo gukora imyimenyerezo novuga ngo ngorora mubiri. Bavuze imyimenyerezo ngorora mubiri ngaha hari abantu baca bimvira ngo nukwiruka ibirometero 100 ni sport kumbure umuntu akava ngaha akiruka akagera hariya, ariko bavuze imyimenyerezo ngorora mubiri baba bagomba kuvugamwo ahanini activité physique, baba bagomba kuvugamwo yuko umuntu akwiye kugira kutaguma hamwe, ukuvuga umubiri wiwe akawukoresha iyo myimenyerezo canke se utwo dukogwa dutuma umuntu novuga ngo asa nuko agize sport. Uko muri uko kugira sport, muri uko kunonora imitsi, umuntu akagira marche, akagenda bishobotse umuntu akagira entraînement bijya by'imipira, umuntu akagenda kuri terrain agakina basket, volleyball, murazi ko habaho n'amayeshofema, ibintu nyene nk'ivyo. Ivyo bikorwa byose bihurikiye muri uwo mugwi w'imyimenyerezo ngorora mubiri birafasha cane, kuko muri kujya kubirinda ugumba umubiri uranovuga ngo uralibera, urarekura ibintu novuga ngo vy'amatoxine, imicafu. Muri kujya kubirinda ugumba umuntu aragira arevakiwa niko novuga kumbure ibintu bituma umuntu agira tension, ibintu bituma umuntu yumva kumengo nyene arahagaritse umutima, umuntu ntaruhutse, ntameze neza, ntiyorohewe, umubiri urarekura. Muri kujya kubirinda ugumba burya umubiri uraruhukiramwo, hanyuma novuga ngo imitsi ikazibuka yari kuziba canke yari izibishijwe nuko hari ibintu by'ibinure, ibintu by'ibintu bivuriranye hari indani mu maraso, hanyuma amaraso agatembera neza. Maze ko umuntu agira agasporo imitsi irazibuka, imitsi zibutse amaraso atembera neza, umutima ugatera neza. Umutima uteye neza naho umuntu agira amagara meza, mu mutwe novuga ngo ubwo bwenge cyangwa ubwonko bugakora neza, gutyo bigaheza bigafasha umuntu rero guca yoroherwa nimba uyu muntu ahangayikishijwe na stress ifatiye ku buzima ubu canke buriya. Ikintu ca kabiri ngaha muri bino bintu bine uno munsi bituzanye kugira ngo tubiganire ko, hanyuma wewe uri mu ruhagarara, wewe ufise stress, wewe ufise ibikugarije mu mutwe biguhangayikishije, wabuze ingene utora inyishu y'ibibazo urimwo, kugira ngo bitume rero amagara yawe adasinzikazwa n'ibihe urimwo, birakwiye yuko umenya ibyo gufasha kujera lo stress ufise, ibyo gufasha kujera cyangwa se kumenya ingene ukwiye kwifata mu ntumbero yo kugwanya novuga ngo ubwo ruhagarara canke stress mu gifaransa ko twamaze kuvyumva. Ikintu ca kabiri rero kivuga ngo umuntu akwiye gusinzira amasaha akwiye, umuntu akwiye kuryama neza akaruhuka. Kubera iki? Muri kuno kuryama
ndibuka ko ari ikiganiro twagize muzi mu kirabe tuko turavuga ati mbega umuntu akwiye kuryama amasaha ngahe ku munsi, kandi kubera yuko kurondera amahoro n'ikundi yavuze ngo bidusaba guhoza ko, rero burya no kurondera amagara meza bidusaba guhoza ko. Hariho abatabonye iki kiganiro kumbure bakeneye kukibona, bo twandikira muciye kuri izo nimero mubona ngaha mu mwidondoro wa video canke mu mwidondoro wa wishene yacu wa runo rubuga rwacu, urashobora kutwandikira hanyuma tugaca tukurungikira link canke lien y'ico kiganiro ukashobora kukiraba. Bitabaye uko naho mu minsi izoza kumbure bivanye n'imyanya bivanye na programme tuzosubira twongere tugaruke tukinoganze ko tukivugane ko twibukanye twongere twigishanye ku bari basanzwe babizi kumbure dushishikare kugira ante kungurana ubumenyi. None rero twaravuganye rero kubijanye n'ingene umuntu akwiye kuryama itiro akaryama umwanya ukwiye. Tuvuze rero ngaha kuryama umwanya ukwiye muri make no muri menshi tutiriwe turavuga ibyo twavuze byose muri ca kiganiro carenganye, tuba tugomba kuvuga yuko umuntu akwiye kuryama n'imiburiburi amasaha atari munsi y'ica gatatu c'amasaha agize umunsi. Amasaha agize umunsi nayo n'amasaha 28, nibaza yuko twese turabizi turabitahura, n'ubutaciye mu ishuri nibaza ko asanzwe abizi byose birebire cyane. Rero murajye amasaha 28 agize umunsi kugira ngo vyitwe ko umuntu aryamye umwanya ukwiye, umwanya uhagije, bisaba ko n'imiburiburi umuntu aryama amasaha atari munsi y'amasaha 8 ku munsi. Muri iyo ntumbero rero birumvikana yuko aho uba ushoboye kuryama umwanya ukwiye, binashobotse no kurenza ko ukanarenza ko. Ico gihe muri ivyo biganiro twaravuganye yuko ngo novuga ngo ibice birenga 30% by'imyaka umuntu amara kw'isi bingana n'umwanya umuntu amara aryamye. Byumvikana ko umuntu aryama umwanya urenga ibice 30% by'imyaka cyangwa se by'umwanya abaho kuri ino si. Rero kuryama ni nkenerwa cyane. Iyo uryama ukaruhuka ugasinzira birorohereza amagara yo mu mutwe, la santé mentale iroroherwa cyane. Hanyuma kandi umutwe hamaze koroherwa bica bituma rero bikunda yuko mu mutwe bwa bwenge na bwa bwonko bwawe uheza bukagufasha rero kugira ante kujera rwa ruhagarara usanzwe uri kuracamwa. Sinzi kurabona yuko iyo waryamye ukabura itiro uwo munsi rirenga utameze neza, rirenga wumva yuko utorohewe, rirenga wumva yuko utamerewe neza kubera yuko utagize nte utaronse itiro mu ijoro ryarenganye. Rero burya umuntu ataryama neza ngo aruhuke bikwiye na stress baramana, utuguma wumva ko uri stress, wumva yuko mu mutwe nyene hariho insanova pari bitagenda neza, uguma wumva ko nyene vyahuraguye, uguma wumva nyene ko ibintu bitameze neza. Wipfuza ko bigenda neza ukwiye kwitwararika na kino kintu cyo kuryama, ukaryama umwanya ugize umwanya ukwiye, no kuvuga umwanya utaja munsi y'amasaha 8 ku munsi. Hanyuma ikindi kintu kigira gatatu muri bino bintu bine tuko turavuga muri kino gice cyacu ca mbere ni icuko umuntu ngo akwiye gufungura neza ingaburo ibereye. Twaragize ibiganiro bitari bike twerekana ibijanye n'ingaburo ibereye, ingene amagara meza tugira afitaniye isano novuga ngo n'ingene umuntu afungura. Umuntu hisunzwe ivyo afungura, hisunzwe imfungurwa yihereza, hisunzwe ivyo anwa. Murazi ko n'ibinyobwa navyo birimwo mu bigira ukuntu umuntu abaho, no kuvuga hisunzwe ivyo vyose biratuma umuntu agira amagara meza canke mabi. Rero kugira ngo umuntu agira amagara meza kandi ashobore no kukontorora no gushira ku rugero no kugenzura ivyo bijanye n'uruhagarara canke iyo stress, bisaba yuko umuntu afungura ngo imfungurwa zibereye. Imfungurwa zibereye nazo murazi yuko bisaba ko umuntu afungura za mfungurwa ziri mu bwoko bwa ya migwi yose igize imfungurwa. Hanyuma ngo kandi rero ngo agashira imbere cyane ibijanye ngo n'imbogaboga hamwe n'ivyamwa, kuko ivyo vy'imbogaboga hamwe n'ivyamwa birimwo ama antioxida. Ayo ma antioxida nayo twarabonye ibintu bishaka kuri bitatu. Twabonye yuko ngo bituma novuga ngo habaho gukingirwa k'umubiri, biraproteja
amaserire uduce ndemangingo tw'umubiri ivyo bita ngo ama antioxida biboneka cyane mu mboga no mu vyamwa. Hama twarabonye kandi yuko ikindi gikorwa c'ama antioxida harimo igikorwa c'uko ngo ayo ma antioxida ngo ahepara asana no kuvuga ngo uduce ndemangingo tw'umubiri wacu tuba twasinzikaye tugeze ku mfiro tubangamiwe cyane n'ibibazo cyangwa n'indwara umuntu yagize yagwaye. Izo antioxida iyo umuntu azifungura ku rugero rukwiye ngo zirasubira zigasana no kuvuga ngo ni nk'umutaye rasubira gusona akafatanya ivyari byatabutse agasubira akabishira hamwe kongera akabihuza. Murumva ko ivyo bintu navyo nyene bigize ntibihambaye. Hanyuma kandi kindi naco ngo birongereza abasirikare bo mu mubiri. Ivyo bintu vy'ama antioxida navyo nyene birongereza abasirikare bo mu mubiri, kandi abasirikare bo mu mubiri bagwiriye naho urumva yuko umubiri ukora worohewe, ibintu bigaca bigenda neza. Rero muri ico gihe gufungura imfungurwa zo mu bwoko bwose, ndema mubiri, ntangaguvu na nsanganyangaburo birafasha cyane kugira ngo umuntu ashobore kuronka ingene umubiri wiwe umufasha kujera no vuga ngo kugenzura stress afise. Hanyuma ikintu ca kane tugomba dusozerere ko muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi, kano gace kacu ka mbere ka bino biganiro bishika kuri 4 tuzovugana ko ni cyuko umuntu akwiye kugira akwiye ngo novuga ngo kugabanya ku rugero rushimishije ibintu bitango ni amastimula, ni ibintu novuga ngo byuzuyemwo inkabuzo no kuvuga n'ibintu novuga ngo biprovoka bisomborotsa umuntu ngo rushirizeho kwinjira mu ntuze muri ivyo bintu uvuga ngo vy'uruhagarara cyangwa se ibihe bya stress. Ayo mastimira ngaha tugomba kuvuga yuko astimira lo stress ni ibintu bigwiriyemwo amakafeine, ibintu bigwiriyemwo amakafeine za energy ya ma Red Bull, hariho ibinyobwa vyinshi nuko ngira ngo ino mbona mengo sina byinshi nibuka byo ngaha muga hari ibyo nagiye ndandaza nkiri Zambia, harimo ibyo bitongo na za Mojo, za Kung Fu, n'ibindi nyine bijanye n'ama energy aha tuvuga ngo mbere banashaka na za Coca-Cola ziya nazo ziba zirimo caffeine. Hariho n'ibindi bisugutu usanga biba birimo caffeine. Kimwe cyose rero usomye ugasanga kirimo caffeine, ico kintu tumenya yuko kirimo agasomborotsa ibituma haba ama stress, kubera ko ngo ibi birastimira ico bitango ni cortisol. Iyo cortisol nayo ni hormone, ni umuntu umusemburo kumbure ngira ngo canke ngira ngo ni nkabura mubiri, sinzi ngene babona kivuga mu kirundi gitomoye neza. Mugabo rero iyo cortisol ikihezi kagira kabishobora kuba yotuma hiyongera stress, bishobora gutuma hiyongera ubwo ruhagarara mu gihe umuntu anywa caffeine, cafe, energy, Red Bull, Kung Fu n'ibindi kumbure bitandukanye birimo ama caffeine. Harimo n'ibyo ama Coca-Cola tuko turavuga, uretse ko kumbure hariho n'ibisuguti bimwe musanga birimo ama caffeine. Ibintu rero byose birimo caffeine biba bisa ko umuntu avyoza ya ama Nescafe, novuga ngo nani agahawa canka ikawa ntumbaze. Ibyo byose bashobora kugira gutuma haca habaho stress. Kubera iki? Umuntu yabinyoye ntibikunda ko aryama neza ngo aruhuke neza, ukunda gusanga byigiza kure itiro, bituma umuntu atagira itiro, kandi umuntu adasinzira nawe ntaruhuka neza. Ataruhuka neza nawe no kuvuga yuko uyu muntu ataruhuka neza aca aba stress, kubera yuko mu mutwe hataba haronse umwanya wo kuruhuka. Twarabonye mu biganiro byarenganye yuko itiro rituma mu mutwe haruhuka, hanyuma novuga ngo ubwonko bukaronka ingene busubira gushira ibintu ku rutonde. Ivyo memoire yari yafashe byaciye muri memoire, by'umuntu yavuze, by'umuntu yasomye, by'umuntu yize, by'umuntu yaciyemo byose, ubwonko buratoragura ibikenewe biri très important. Umuntu yagize ko attention cyane gusumba ibindi, bikaba ari byo vyifixa, bikanovuga ngo bikaba enregistré. Hanyuma ibidakenewe navyo ubwonko bukabirojeta. Ibintu nyene nk'ivyo kumbure ntagiye muri byinshi no muri birebire. Rero umuntu anwa cyane ibintu by'amastimira bica bituma agira bimugora kuryama ngo asinzira aruhuka. Ataruhutse naho ubwonko bwiyo buca buremerwa cyane, kubera yuko umubiri urakeneye kuruhuka. Twamaze kuvuga yuko umuntu
ategerezwa kuruhuka amasaha atari munsi y'ica gatatu c'amasaha agize umunsi. Ivyo vyose rero biraheza bigafasha, birasaba yuko umuntu yitwararika akamenya ngo ibi bintu birimwo aya makafeyine sinkwiye kubinwa umwanya wari wo wose. N'imiburiburi bisaba ko umuntu nk'amasaha yegereza ku mugoroba ivy'amaenergie, ivy'amakafe, vya Nescafe n'ibindi umuntu avyihoza kugira ngo bize gukunda mw'ijoro aryame neza. Mbere binabaye ngombwa bikaba nkenerwa yuko umuntu yonwa akantu gatuma adasinzira, atisinzirira ko kubera ko kumbure yumva yuko itiro riza kumukarira ku murango, yotuma binwa mu gatondo canke ku murango kugira ngo bikunde bimufashe kwirirwa arakora. Ariko mugabo amaje mu masaha ku mugoroba uyu muntu agira akavyihoza kugira ngo bikunde ashishikare kuruhuka mw'ijoro, hanyuma ejo azovyuke afise amagara meza ashobora gukora ibikorwa vyiwe neza. None rero bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, aha niho tugomba tugarukirize kino gice cacu ca mbere. Tubonyemwo ibintu bine bifasha umuntu kugwanya stress, kugwanya novuga ngo uruhagarara. Tubonye yuko imyimenyerezo ngororamubiri ifise akamaro kadasanzwe mu gufasha umuntu gusohora ibintu vy'amatension, ibintu vy'amatoxine, imicafu iki muri kirya gicuya umuntu abira. Tubonye kandi ko umuntu akwiye kuryama bihagije kugira ngo bimufashe kugwanya stress. Tubonye kandi ko umuntu akwiye gufungura ingaburo ibereye, imfungurwa zibereye zo mu bwoko bwose. Tubonye kandi ko umuntu akwiye kwirinda ibintu birimwo amakafeyine kubera ko ivyo bintu bishobora guhungabanya ukuruhuka k'umuntu. None rero tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha. Ni agahwane.